ava muri ville saa munani y'ijoro kubera ko hari amakartier amwe ashitsemo akamashini baba bakamutwaye. Burya ico kibazo jewe ku bwanje numva umengo ni kibazo cari coroshe gutorera umuti kuko ababijejwe basanzwe bariho. Nagomba kandi mu gusozera ndabashimire kuri direction de la promotion de l'image du Burundi mwashizeho muri ministère de la communication. Ico nashaka gushikiriza ni kimwe nuko mu bijanye n'ibi vya communication sindabikoze mu imyaka myinshi mugabo ibintu byose bigira urutonde bikagira n'intumbero. Jewe ndabirabira kure ndabona yuko harimo ibintu byinshi kumbure bitagira urutonde. Rero abo mwabishinze nabo muri ministère ya communication ikintu kimwe no basaba nuko niyo mwaba muri ko murabishira mu ngiro niyo mwaba muri ko murakorana n'abahinga batandukanye mworaba vy'ukuri mukabiha intumbero irashe hamwe umwe wese mu bari ngaha canke n'abatari ngaha akamenya ati uruhara rwiwe n'uruwe. Ariko na cane cane ururimi rw'icongereza simpora mbona yuko tugwitabwaho ngaha mu Burundi. Niyo hagera kwico kintu naco nyene muze murabe ico mugikorerako. Murakoze cyane. Murakoze. Kare iki kibazo sana nacishiye cy'amatongo yo ngaha. Aya matongo ubwa mbere no kumenya ingene byari bimeze igihe twavuga ngo haguke twariko turondera yuko naho umukuru w'igihugu azoba bahoba ngaha nyene muri aka karere hagufi. Ico gihe ntitwari bwamenye yuko hagikiriri araha leta. None urigero tubibonye turavuga tuti nta kubaka ibirimba bibiri mukuru w'igihugu abamwo ngaha impande n'impande. Niho rero twaciye tuvuga tuti ubu dusigaze espace ushobora kuvuga uti umutekano uriho. Cyo ituma hajya haruguru y'ibarabara hariho imetero zirengana hanyuma no hepfo. Rero abo bazosanga batari muri espace bamaze kubayendaminiza nk'akarero mugabo haragumyeho turafisa handi hari kuba kwa presidence ubwa mbere hari hejuru igishingano twavuze uti duca turaba nabo tubahe compensation hari ya muri irya leta. Hanyuma abandi urumva bo umwe wese yasubiriwe nta ngorane. Rero nibaza ko decret isigaye uko babitunganya neza nibaza ko atakibazo kikirimwo kubera mugabo namwe ntimuce muryoherwa nagira mwari kuryoherwa mubanye n'umukuru w'igihugu niho mwari kuryoherwa. Parcelle Kizingwe hariya Kizingwe bihara ni ngorane zavuye ku batunganije itangwa ry'amatongo. N'ahantu habaye akajagari gushikaho usanga parcelle imwe irimwo abantu nka batatu. Gushika rero aho mu namashikiranganje twe twabonye ko inyishu nuko twokubaka amazu muri wa mugambe tuvuga tuti no kubaka amazu hanyuma abantu bakaronka amazu uko bubatse etage kuko uhande ntuhende kuko baraduteye akajagari haciyemo sipe hacamwe ekosate irya association y'abafisa amatongo nabo agacagurisha igipanda agurisha n'ikindi ugasanga yaragurishije ku wundi aratibaragurisha n'ahatariwe ahantu hatagira. Burya rero bataguye kurondera bati tugire surface yaho turabe ingene ingana turaba basavye nabo dusanga surface ni ntoyi kuba amaze kuriha amahera. Niho rero twaciye tuvuga tuti ubu rero umuti nuko tuzokubaka amazu abantu bakazoba mu mazu yabo kuko bari baharondeye. Ubu rero muri ministere ya travaux publics sindamenya aho byabigeze mu bijanye na obuha mugabo bari barosereze instruction z'ivyo bagiye gukora kuko nta indi solution twabonye tumaze kubishikamo. Ibi byo Burundi no Rwanda nawe urabajeje ikibazo ngo byoshika none je ndi Imana kugira zemenye kazoza ibizobejo nta numwe abizi mugabo ico nakubwira nuko burya politike ikintu cyitwa politike ntagwa nko gumisi yose rubaho nkuko atabukunzi bw'imisi yose bubaho. Biraza hakaza igifungu cha politike kikarengana ikindi kikaza mugabo nta mwasi w'ibihe byose nta mukunzi muri politike n'umukunzi w'ibihe byose. Burya umuntu yoraba urukundo rwari ruri hagati y'u Rwanda n'u Burundi imbere y'ibihumbi 2015 rwa rukundo rurengeje urugero
ko jende uko mukuru w'igihugu aduza Ngozi wazobona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abaciye azo bagahurira hariya bakaganira jende bukangiye mu Rwanda jewe aba officier bajya abakadre bo muri leta benshi babaye i Burundi kubera je nakuriye ahi Bujumbura baca baza bakanyakira umugenzi abaministre twarakorana twara abantu eka n'ubu sinovuga ko atabugenzi buharere igihugu n'igihugu abantu n'abantu burya hari ibintu bitandukanye tugutandukanye igihugu n'umuntu hariho ivy'igihugu mugabo bantu no muhuye usanga musororanira none ko tuzinanye Jembere cyo tumafise espoir yuko ubugenzi buzogaruka neza kuko none umunsi nikimenyame agenda ziko aba officier bo mu Rwanda bariko baravugana n'aba officier biwacu none dufate nka General Nyakarundi wa mutandukanya gute na General Silas barakoranye bitse hamwe bagakora bagoma bayaganye bakavuga mwebwe bashibi muri ko muratugira nibiki ubundi gutyo hari abacavuga ngo ibyo ni mu birekera abashefu ngo niwe bazobivugana twese turaziranye bavuga abashefu naje nkavuga nti none chef ko bavuze ngo twebwe abashefu tubihetse none ko tuvugana nta mu interprete dukeneye mu Rwanda n'u Burundi haje umunsi umwe rero muzaza mubona bihetse je ndi umuntu nama mfise ivyizigiro bizoshika rero uvuze uti kahise ngo turibuka umwami w'u Burundi n'u Rwanda bagwana nabwiye politike nta mwasi w'imyaka yose nta n'umukonzi w'imyaka yose politike biva ku ngene ibiri kwire iragenda y'ibihugu muri EAC murabe burya nti turacari mu rugendo muri objectif burya tuzohemukira kuri federation politique rero turiko turagenda usanga ari nk'akantu kameze nk'agateste kadushikira ugasanga ibintu birabaye nk'ibigoyagoya mugabe gasubira bikabandanya nk'ubu babwira ikintu ciza cyane tumaze gushika ko muri umuryango wa Afrika buseruko inama yaheruka yaramaze gufata ingingo yuko nk'ubu amakotization tutotanga amakotization mu madolari kandi turi mu karere dukoresha amahera yacu bati none umwe wese ntiyokoresha amahera y'igihugu ciwundi ciwe mu guterera kuko ayo mahera mu vyakora hariho guhemba abakozi harimwo abava muri ivyo bihugu nyene umwe wese ucumuha amahera yiwe y'ivyuwundi y'ivyiwe n'ico ni ikintu gikomeye kubona dushika ku ngingo dushaka kuvuga tuti tubigire uko turiko tugenda turondera federation politique igihugu kimwe tubandanya twiga rero inzira tuyirimwo ntuce uvuga ngo ibintu birakomeye kandi tukiri mu nzira tuvise yo turiko turaje nibaza yuko ngaho tuzobandanya turiko turakora uko dukosora ibitabo biriko bigenda neza hanyuma ibintu bijanye n'ubusuma mu makartie ico kintu tukihagurukire tuyaguruke kandi ntikigoye burya ico gisaba urukundo gusa hajya abantu babuze bati je ndibuka mu minsi heze barambwiye ngo hari hamarigara ngo ayo marigara ariba je naciye telefone ndahamagara mbwira ayo marigara yigize akagarama Ruganda ngaho ndazi ko bayasambuye iyo mwijoro kwari ukoje hajya ahubwo bo vyotuma mbere ho bakweba ikibonane je murazi yuko higeze igihe kimwe bakamfata abasuma mukina ndi ministre de l'intérieur bivye umuntu ngenda kumutabara ntangura ibiganiro rero ndavuga nti ubu rero nta soni mwebwe subiza ibintu by'abandi nanje nari mvuye gukina umupira nari nambaye ibutura abo turi kumwe bose bari bambaye ibutura n'amagodi batumenya twibereye mu kamyonete hanyuma wa muntu rero singa ndahenda henze umwe ngo wompa burya no guhemba ngo usubiza amahera yanje no guhemba agenda mwikebukanya cara yamusubiza ngo aramuhemba acari yirukira baca bafata je ngo ni je nabasamaje abijya basuma nta mutima bakira hanyuma ngo ntahuja binjira muri kamyonete ncambwira komiseri hajya regio yari ikiri hajya hari paf ugurura ngaho ikintu kimwe twikorera baguma bankurikira ngo ntitugupfa inyuma hanyuma baruhuke bagitsabona bari ndani nti ubwa mbere ngiye nabona umuntu yijana mu gasha asuma hajya mugabo burya kugira ngo ubusuma buhere uretse n'abapolisi muri quartier barashobora kudetecta akabona bati rijya rigara n'ijya basuma burashobora kubibona
hanyuma bakarya kara abapolisi gusa bagasambura kushikaho tuzobasambura mugabo ico nabona ico mbona ntibiri generalize biri ahantu mu duparti kuko hari abanyamahanga bahora bambwira ngo ati mvuye kwirira kabenzi mu kinama ati mufise igihugu kimeze neza ati kwibona ndi umunyamahanga ashobora saa 3 y'ijoro je ugasanga ndi mu kinama ati mufise igihugu kimeze neza ati ntibiri mu bisagara byose aya mu bisagara haba y'abantu babajanja gusa usanga mugabo twe turi solidaire twese turashaka kubagwanya nta kibazo turi solidaire je ndazi byose birashoboka ibyo uko ama service umwe wese atereza kumenya ibyiwe nababwiye ni reforme turiko turagira abantu tuba moralize bagarukane umutima wo kumva uburongozi icarico tuzokuba tuvyigishe rega tubava hano ataburongozi bwari buhari tugenda mu burongozi bwiza nico ituma nitwocika inkokora no kubandanya bose tuza turabagirira nkadrema. Nitwa Muco Ange Briere nk'abandi umurongozi nshingwa bikorwa w'ikinyamakuru Jimbere. Nkuko mubizi kenshi turaronka ibibazo by'abene gihugu kumbure baba batashoboye gushikiriza bakavuga bati mutubarize canke mutuvugire. Rero ibibazo mfise ni bibiri nubwo umuntu wari jewe urumva ko ari ibibazo tuba twabajijwe natwe. Ikibazo ca mbere ni kibazo kijanye n'abakozi ba Sogestare bakoze abakozi ba Sogestare. Turabizi yuko ico kibazo mwaragikurikiranye hanyuma mu minsi heze ngo bakaba bashobora kuba bari baronse inkuru ibabwira yuko uyu mwaka uzohera batunganirijwe mugabo urumva ngo namajambo. Ikibazo rero ni mbega byo bari byo koko baba bagiye kuronka umusaruro w'ibikorwa bari bakoze. Hanyuma ikibazo ca kabiri ni kijanye n'amapermis hamwe na passeport. Ugiye kubiraba nko ku ma passeport burya abantu bakunze kugira ivyo bibazo byo kurindira amezi menshi na bene gihugu bato bato kuko abandi bobo kumbure biranyaruka biciye muri bwa buryo twavuga yuko tuzoza turadenosa. Rero bakavuga bati bugiyo umwene gihugu mutoyi afashe 300 akagenda kuriha iyo passeport nuko abafise icagira yikoresha ci yabagiye kubika. Rero uciye urindirizwa amezi 3 4 5 6 hari gihe bishobora kugucereza kuvyo wari wifuza gukora. Iki kibazo kandi turabona ko kiraza kigahera kikaza kigahera. Mbega nta nyishu yoshobora gutorerwa ico kibazo kuko abakenera amapermis canke passeport bamaho igihe cose. Sinzi ko hari ico mwoshobora gufasha kumbure kugira ngo habeho inyishu kuri ivyo bibazo ntibisubire kuza tumara amezi 3 zabonetse hagaca haba umwaka zitariko ziraboneka gutyo. Murakoze. Ico kibazo hereje ko solution yacu no amelioration ya digitalisation. Ubu durayoka kugira evaluation turaba ivyo byose na chere nsaba yuko tubaha instruction tukabaha amadere ku buryo nzoja kwiverifira je mvuga ni ibi mwabishize mu ngiro ni ingorane ijanye n'ikibazo ca transfer ya bamwe babihoramo n'abashasha bubu ntiturondera handi kure gose. Ubu rero nari narungitse abantu bametrize vya digitalisation barajayo neza barambwira aho babona amadefo hanyuma ndavuga nti reka rero ubu dusigaje ko tuzoja kubiverifya sur le terrain. Hama abakozi nta muntu n'umwe leta ishobora kwemera kurenganya. Ivyo byose barakoze utegerezwa gutunganirizwa. Rero twafuma tuvuga tuti byaratevye sabe chef de cabinet civil adjoint uzoce onkorikiranira turabe aho byahereye hariho kukurumba tuze tugire emission publique nk'ico kibazo cyamaze kuja mu muco. Nibaza ko ukuri tuzoca tukumenya inyisho zoca tuyitanga vuba. Murakoze. Nitwa Bertie Mugiraneza nkorera radio televiziyo Isanganiro ndetse nk'abandi mu correspondant w'ikinyamakuru cyitwa Associated Press. Nefse tubazo nashaka kubabaza icambere ni gute leta murongoye itegekanya guherekeza ibinyamakuru kuga tuvuye muri no transition ya analogique tuje muri numérique. Ahanini cyane shimikira kubijanye
no gushigikira ivyo binyamakuru mu mahugurwa ndetse no mu kubiha uburyo ibikoresho bigezweho. Hanyuma akandi kabazo nakahe kamo mwoba mutera ibinyamakuru bikorera hano mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'abakorera ibinyamakuru bikorera hanze mu bijanye n'uruhara rwo kubaka igihugu la construction d'un état de droit et une démocratie de presse, une démocratie apaisée. Hanyuma akandi kabazo nari mfise nikijanye ego nivyo mushitangaje aje kumenyesha makuru yagiciye ko ni kimwe mu gisata nsanzwe nkoreramwo kijanye na cinema, aho nashaka gato dutandukanye bino bintu. Iyo tuvuze audiovisuel birafise n'ivyantu biri mugabo cinema no mu bindi bihugu iri muri culture. Twege nk'abantu bakorera muri ico gisata c'amasinema vy'ukuri turirebanga ntidufise turatereranwa. Nico gituma nk'uko mugenzi wanje Abel yabivuze ni natwe tudatumirwa mu bantu bakora muri ico gisata c'amareresi kubera ko ntidufise neza vy'ukuri ahantu tubarizwa. Nico nashaka ko dufasha mukadushiraho nyamba bishoboka in direction ishobora iraba l'audiovisuel et le cinéma, kuko cinema no byukuri mu Burundi ntaho iri. Hanyuma ikindi kibazo nikijanye leta zunze ubumwe za Amerika iraretse gutangaza aho ivuga ko ihakaniye abasaba ubwenegihugu muri ico gihugu ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo. Nashaka kumenya mbega mwege nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo ngingo ngo muyivuga kwiki. Hama ikibazo ca nyuma nari mfise twarabonye mu minsi heze hariho abanyamitahe bo mu gihugu ca Qatar baje bagasinya amasezerano n'igihugu cyacu cy'u Burundi mu mice itandukanye. Nanifuza kumenya mbega ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano yoba ageze hehe, leta yaro yatanguje ivyankenerwa byo bikeneye kugira ngo abanyamitahe atangure gukora. Murakoze. Murakoze. Cyambere cyoco les media ico kibazo vuze accompagnement ico ari technique, ni technique cyo gikorerwa muri ministère kuko ni muri politique y'igihugu ministère za gushira mu ngiro. Aho ministre nibaza ko muzoca mukivugana ko neza. Hanyuma uvuze ngo akamo ku banyamakuru mu kubaka igihugu gishingiye ku mategeko na demokrasi. Icambere cyo mwimenya abamenyesha makuru nibo bambere banatuma niyo demokrasi tsimbatara kuko ni norubuga ni cadre d'expression du peuple, kuko le peuple doit avoir un cadre nayo ishobora kwiexprimeramwo ivuga ibijanye n'ingene igihugu kiriko kirarongorwa. Abamenyesha makuru rero uruhara rwabo urumva yuko ari uruhara rukomeye. Iyo tugeze mu matora hajya abamenyesha makuru barafasha cyane. Senini ibizi kuko urabona ko amatangazo agoma ariko hageze anomali umumenyesha makuru aba yabivuze abivuze ubwo nyene bagaca batanga inyisho. Uca wumva ko ni uruhara rukomeye cyane. Mbere je nababwira nk'amatora aheruka mwarumvise abanyepolitiki bariko baravugana babwiye nti ubu rero za murambwira muti ni hehe, kuko abamenyesha makuru bategezwa kuba ariho bari. Babonye anomali barayivuga ko mpora ndabumviriza nanjye ndakurikirana. Babonye akantu bati habaye ikintu kimeze kuno seni utanga inyinshi yihe. Rero twari twumvikanye n'abanyamigambwe mbere kugira namwe mu bimenye. No kuvuga ubu dushaka yuko ntagire uzorindira ngo azovuga ko byagenze nabi ari uko bahejeje guharura, kubera ko atavuga ko byagenze nabi bitarashika kure kugira bitorerwe umuti hakiri kare. Ko je nabwiye utovye amatora abatobeye igihugu n'abatobeye ujya mugambwe, abatovye igihugu arabihanirwa. Rero abamenyesha makuru ico nababwira igihe cyose iyo liberté d'expression no gutanga ubwo rubuga nyene abantu bakavuga. Naho bavuga ngo kubera kera muri za ntwaro nyene za Gyogora duhure bavuga ati kirazira kunegura leta kuko abazi yuko nabo nyene bajeje kwinegura. Muga muri iki gihe natwe dushaka ko batubwira kugira tubone ahari amakosa tuhakosore. Ni uruhara rero rw'iwanyu kuko
abene gihugu none nk'ubonshikira bose gute ntivyokunda ko bashobora gushikira inzego bose mugabiciye mu binyamakuru ubwo nyene jewe hari n'ivyo naje mpora mbona muri binyamakuru vyanyu ubwo nyene ngaca mpamagara uwo vyega niki kintu nico sico kandi vyishe namanya asanga ari byo nkabaza none umuti muri ko muratora nuwe gutyo niko kamaro rero kimenyesha makuru demokrasi nkajya abanyamigambwe bavuze ngo amatora yagenze nabe akaza yumva mu journalist ati ngaha je narifiseyo antene nivyabona nta muntu numwe yavuyeho afise akariganga muhogo iyo abonye hari abantu bafise akariganga muhogo bere nagenda abwire muze muce mubahijamba aho nyene bace bayivugira aho nyene kugira ngo dukosore kuko amatora ntashobora kononekara igihugu cyose je bose ndabwira nti je mbwira kuri centre niyihe duce twengere vyagenze tubitorera umuti rero ako niko kabono batera ko kuko mu rubuga rw'abene gihugu nico itubana navuze nti mu byo twiga tugiye kwiga no kwiga n'ingene rero iyo akompanyema muri ko muravuga ibimenyesha makuru ingene natwe tubona tuti akamaro turavye akamaro bamaze mbega leta yoyo iri kwikora iki kugira dutsimbataze demokrasi ntitwashaka kwitsimbataza y'abanyamakuru birimwo hanyuma ku vya visa natwebwe tumaho tuvyumviye twatumye ko ambassadeur turabivuganako nawe aravuga ati je nta siguro nimwe mbona yotuma abarundi baja mu rujya mugwi nawe nyene ariwe yabimbwiye turavuga tuti genda rero ubaze mu nzego nta siguro zihambaye n'ubu ndazi ko duheruka kukivugana ico kibazo naranababwiye nti aha rero mumenye yuko muri ko muradukorera amakosa kuko ntinone ko muri amasosiyete y'abanyamerika ariko aza kubwishi Burundi baza imitahe yaho none umunsi Burundi nabwo go cyavuga ngo ko atamurundi aja muri Amerika n'umunyamerika rero ntazi Burundi bizogenda gute nabo hari ibibazo baza kunyigira bo nyene bizogenda gute umunsi natwe twavuga ngo ko atamunyamerika azi Burundi no murundi ntagenda mbere washaka je nabwiye ico kibazo abone umbajije nari nakimubwiye nti kuri emission publique nzogirisha ku 12 ndazi bazokimbaza rero nagomba mumfashe inyishu nzobaha ko ari ibibazo nagenda mubaza kubona nk'umwana abanyeshure bari baja kwigayo hari n'igihe batubwiye ngo tweco twibaza ngo mwohanura abarundi ngo ntihagire usubira kugenda agaca herayo yagiyeyo tuti none nabo twazize mu nyuma tuca twumva ngo nabo nyene bagiye barungike cyane ndabwira jewe umurundi yitahira iwabo none je no mugaje sishobora kubwira igihugu ngo nyirukanira bajye barundi mugabo wewe ubonye wawe utabakeneye uravuga uti ni mutahi wanyu kandi barifitiye iwabo barataha mu migenderanire rero sinovuga ngo bivuga ko ikirumva ko nabanje najewe ndindire neza ndahamagara ubase userukira etazininga gendo mbarize ibibazo none jo abarundi nabo nibavuga bati komo twanye ko tuja muri Amerika namwe ntimuza ubwo nta kibazo kizohaba ico kibazo ne bakenyeshura nanje nzazara ndabishure nti ubu abarundi nabo position yabo bafashe iyi hanyuma wavuze abagwiza atunga bo muri Qatar je nabonye menga barafise ishaka kuko burya imbere yuko dusinya zijya ntuze yajya amasezerano nuko babanje kuzunguruka mu bisata byose burya barazungurutse mbere buhoho ndaheruka kubona n'uvuga ati numuhinga mu bintu by'ubushakashatsi bijanye n'ubutare yavuga ati burya mu Burundi mwomenya ubutare mufise neza n'agaciro kabwo Uburundi buzoca buba igihugu cyubashwe nko n'abaheruka kuza mbona baguma baza rero murazi kugira urinde ufata amahera uzane ubanza kugira ivyigwa byose ariko ico nabonye turiko turakorana bariko barakorana n'ubushikiranganje bariko bakorana na best no ngahi wacu burya barakorana bariko barakora turize yuko hazovamwo ikintu twe turiko turahamagara abagwiza atunga babo muri Amerika abo muri Qatar n'abandi abashinwa murazi ko nari nagirishije n'inama ijya table ronde ayikoresheje burya no kugira mpamagara abagwiza atunga ko ivyo gukora ngaha mu Burundi biriho turize yuko bizogenda neza igikuru n'amahoro babona abantu bari mu mahoro bari bamerewe neza hagati yabo nta njyane n'abandi baca baza kuba muri ico gihugu jewe nitwa Egide Nduwimana ndumenyesha makuru muri televiziyo muri Mashariki TV jewe ndafise akabazo mfise nkigashikiriza ukikumva ubumengo kari kavuzwe mugabo ndagira ico ndakongerako
jewe nje kugaruka ku kibazo c'abagenzi bacu bamesha makuru bapfunzwe nyeri cubahiro bamesha makuru babiri uwitwa Sandra Muhoza n'uwitwa Kenny Claude Nduwimana barapfunzwe. Kenny Claude ntibari babivuze kare uko twabikurikiranye yaramaze igihano yaciriwe n'ubutungane ariko ntiyarekugwa. Sinza kwinjira ngo byagenze to ntagaruke ndibaza muzobaza ama service abijejwe yanyazobabwira. Uwitwa Sandra Muhoza nawe azira ubutumwa yanditse muri groupe WhatsApp yamenyesha makuru iye twadusama groupe nk'abandi bose hama sujet kabalance abantu bakavuga nta bantu ba mbere bisanzura mu kuvuga nk'abamenyesha makuru ivyo yavugiyemwo rero ndakugarukako nivyo byamuviriyemwo gupfungwa. Muti none we kuhagurutse uje kushikiriza iki? Jewe nyene icubahiro tuje kubaronderako umutima ubuvyeyi n'impuwe n'ikigongwe. Kandi turazi ko mu office mwarabitweretse igihe mwishikira ku mpimba kurekora aba prisonnier iyo mushaka mwari kugira decret ibarekura gusa ya grâce bikaca bigarukira ngaho mugabo mwarishikiyeyo twarabibonye kandi igihe murekuye amesha makuru bane muri iwacu murarekura Floriane Irangabiye sinza kuvuga ngo tuje ngo bazira ngo umwuga komesha makuru canke ngo bazira ngo bitari byo canke ngo bararenga canke ntibarenganwa nukuri nk'amesha ko barundi turabasabiye ikigongwe. Turabizi ko mufisugo bubasha kandi turazi ko nk'umuvyeyi murabanza mukagenzura mukaraba ko ivyo yagirizwa mu gihe yorekugwa atabindi vyopfa turabakomeye amashi muze musabe service zibijejwe nimwasanga byukuri barekuwa atacopfa mu gihugu muzobahe akakado ka Noel n'umuryango wabo unezerwe natwe tuzobishima. Ndabashimiye gose. Urakoze cyane mugaragara kubwire burya nite kubandabwira ibijanye n'igihugu nabisari bisana n'umuntu iyo ndiko nasoma Bibiliya niho nabonye ahantu ngo guhora no kwimana kirazira kwihora guhora no kwimana burya no mu gihugu nico gikora nico itumara amategeko byose birabira mu mategeko. Jewe naho le detail ntazibuka neza nuko nzi yuko Kenny Claude hariho ayandi makosa ari mu rubanza ubunyene rutaracibwa ibyo ufise nibijya vya mbere mugabo hari hayandi makosa yakoze erega burya n'umuntu ari mu mpimba arakora amakosa navyo barimo arakora amakosa naho ari mu mpimba hariho nuko ntagira le detail mugandazi yuko hariho amakosa yakoze kandi ari hari yanyene mu mpimba. Hanyuma kuri uwo wundi naho nyene sishaka kuvuga ntabanje kwenterpreta ngo ndabe keske umwe wese mbaza kuraba yagirizwa iki. Niho rero burya twebwe turicara kuri grâce présidentielle tukabaza kugira ama critère ata muntu numwe tuzi nta muntu numwe twene turaba umuntu turaheza tukavyandika mu mashini duhejeje mu mashini nico ito mbere muri parke nasavye ko nabo nyene icyaha babacandika mu mashini kugira ngo uje ugashiramwo gusa uzubona amazina aciye asohoka kandi ndazi ko turiko turagerageza tubikora tutaraba ngo zina ni naka hanyuma umugenzi wawe yego kabisa ashaka kuvuga ngo uramusaba ikigongo. Reka ndakwibutsa ikintu kimwe papa wa kabiri Jean Paul II igihe ujya murashe yagiye no kumuramugasha aramugirira ari kigongo mugabo ntiyaciye arekugwa kubera haba hariho ibibohwa n'amategeko. Were rashaka kuvuga uti turamusabiye ikigongo kigongo hariho ingene gitangwa burya abantu hariho weho no kuvuze ngo turamusabiye ikigongwe hariho abigwa baranyandikira bakayandikira bansaba ikigongwe muganda babwira nti ikigongo mukuru w'igihugu simanda bivuga mukacabaza ariko ndatebura hariho umuntu yitwa Neva n'umuntu yitwa umukuru w'igihugu ntibasa urashaka kunyandikira wewe ukibaza ngo gira ikigongo uwo ni ububwiye jewe mugajewe nciye ndekura ntakurikije amategeko naho iyo habaye ingaruka mbi nijeze cazigarukako nico gituma nkobo ubabwiye uti mwebwe nimwandike musaba ikigongwe hanyuma baca banalize juridique na Floriane niko vyageze je baravuga bose ntega ntibigenda uko Floriane ubwa mbere aremera ikosa hoho ni abagemera none niko iki atovuga ati kosa niri je ndasavye ikigongwe hanyuma bagasigara baraba ingaruka ziwe moralite yiwe rega barana discipline umuntu abafise apfunzwe moralite yiwe nta recidive izocibamwe nkobo navuga yuko
n'imiburiburi umubarekuwe muri uwo mwaka burya twaragize tombora abasubiye gucumura ntibarenga 3 kurekura rero abantu 5,000 ntihagira abantu 10 basubira gucumura gushika uno munsi uca wumva yuko amategeko yarakoze neza baranariza yuko ari abantu koko bataza kuresidiva nabo rero iminsi yose burya uko mwaka utashe baricara hamwe komisiyo bakagira amakritere neza bakayandika bakanyereka nkavuga nti ongeramwo naka hari n'igihe mpora nca mvuga nti nk'aba bameze uku nibatange amande kuri kubo bacumuyeko amande ya leta turahevye les dommages et intérêts kubo bacumuyeko hariho ivyo tuvuga ngo leta birabihevye mugabo uyu wewe yakorewe ikibi ntaheba nibamurihe ivyiwe utamurishe bagacabwira bati burigumira mugura abona uri eligible gushika umunsi uzoriha uwo muntu kuko utashe nawe agaca gusimbira kakakwihora rega ivyo byose turabira mbe murazi yuko hariho détention de sécurité yerira bawo umuntu rero burya ubigize nabi umuntu ashobora kuvuga ngo ko mbuze rero ubutungane reka nihore ndabe ingene bizogenda none kirazira rero yuko uri kurakurikiza amategeko ivyo wemera bikaba. Ndabashimiye cyane nyene cubahiro nitwa Bayizbeni Bertrand nkaba nsanzwe n'umumenyesha makuru w'inkino kuva 2017 ariko kandi 2019 nkaba naratanguje ico no kwita urugamba rwo gukunda ivyacu biciye mu nkino. Ntivyari vyoroshe kuko ibimenyesha makuru vyose twasoma vyatubwira sport yo mu bindi bihugu kandi mu rurimi rw'igifaransa abarundi benshi ntibashobora kubitahura ababikunze nabo barabikunze kubera ko bavyumvise ku maradiyo n'ibintu batigeze babona ariko bahaye umutima wabo cyane. Rero 2018 na 2019 natanguje urubuga rwitwa Bayizbeni Bertrand mu mazina yanje nandika kuri football yo ngaha mu Burundi hari izindi mbuga nahasanze zarakora muga kuva ico gihe n'ubu ndacabikora. Nakoze gute? Nandika uracagagora ego nandika amakuru y'abakinyi bo ngaha mu Burundi bitwara neza byarabagiriye akamaro benshi bararonka amasoko hanze birabazanira amafaranga y'amadolari novuga ngaza kugirira akamaro imiryango baba bafise ngaha. Rero ikibazo canje ca mbere nakirabisha hanini ku mushikiranganje mu vyajejwe harimo n'ivyo kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi muri bihugu vya EAC dusanzwe dufise bimenyesha amakuru bigaruka kuri sport yo hanze y'igihugu cane. Ni twebwe twenyene usanga abantu bakunda umupira wo muri Espagne bakunda umupira w'Abongereza bakanawushiramo umwanya hanini mu kuraba bataragirayo tugafasha cane kugira ngo iyo sport yahari abayikunde mugabo iyo ngaha yaribagiwe. Kandi ugerageje gutohoza sport canke inkino zo ngaha zaratumye abarundi banywana amoko arava mu abantu batangura gusangira biranafasha mu bikorwa by'iterambere ndetse n'indongozi zikeneye gushikana ubutumwa biciye mu nkino birakunda. Rero nashaka udufashe turakunda kubona nko mu guserukira gihugu iyo usohotse ugatsindwa abarundi akeshi barababara kuko no kuri gwa rutonde ngaruka kwezi ruza buri kwezi ku rutonde rwa FIFA aho Burundi bugeze mu mupira w'amaguru twarasubiye inyuma cyane dusubira inyuma gose. Rero mudufashije nk'imbere yuko abakinyi bo mu guserukira gihugu basohoka bakabonana nawe canke ukabaha ubutumwa bakaza binakunze bagahabwa ibendera ry'igihugu byo bafasha bakitanga. Hama mu bindi bisata naho hari intunganyo nziza yokogwa biciye mu inkino zikaba ubutare bwa kabiri kubera ko igihugu c'u Burundi gifise impano nyinshi mu ntara zose. Hamwe sport itunganijwe kuva hasi mu matuta kugeza hejuru iyo basohotse bagiye gukina mu bindi bihugu bahembwa mu madolari kandi bayazana ngaha. Mugabo urabona yuko intunganyo ziba ziri hasi mu nkino zitaba zishemeye harabamwo ako kantu kibiturire nitwotinya kubivuga kurenganya ugasanga wanashima no kugera ku rugero rw'icicaro ca mbere ibintu ntibitunganyijwe neza. Ibiturire gute mu nkino birabaho cyane
birabaho narakoze amatohoza agiye atandukanye nama ekipa ndagiturire nabakinyi batagiturire nibiki haba ku ruhande dufate nk'ubumenyereza ashobora kuja kurondera umukinyi agaca amubwira ati rero kugira ngo nzogukinishe nimba umuyobozi aza kuguha miliyoni 10 jewe uze kumpamwo imiliyoni 5 umukinyi agaca yemera ko yatanga uko nyene kandi n'amapleve ukasanga arayafise canke habaye amaselection mu nkino zigiye zitandukanye ugasanga umwana arafise impano baramusubije inyuma bagaca batuma umwana we waba wafise amafaranga ati uze kuzana amafaranga hama tugukinishe ni ibintu biba narabitororokanije ndabifise mu nkino turafise ibibazo vyinshi kandi hari ahantu hari hakwiye kuba ubutare bwa kabiri bw'igihugu ugerageje kubiraba no mu bindi bihugu barakoresha siporo cyane mu kumenyekanisha igihugu ingenzi zikaza ibintu bikamera neza rero twashaka nkuko no mu bindi bisata muhakurikirana mukaharaba mukaba hafi cyane twashaka no mu nkino muze mushiremwe ukuboko kwanyu gushika kugira ngo ibintu bigende neza murakotse nama ndiko ndatwenga abarundi urasanga umurundi yikundira ekipe yo hanze iyo Burundi atanayizi ntaje no kurorera ari kuri televiziyo ariko arorera Arsenal ivyo nama ndiko ndabitwenga iminsi yose jewe murazi n'abenshi amakuru barigeze kubimbwira atukunda atuwe ufana ekipe yihe jefa no fana yihe ntafanye y'u Burundi koza kumbwira ngo izindi zo hanze nta nizonzi imbere jewe burya ivyo ntibirimwo je sindorera match nimwe y'abanyamahanga oye ndabi wacu kubera iki wacu atariho sawa hanyuma nkuko bivuze inkino zifise beho utava ko ari je natanguje projet sport pour la paix ya projet sport pour la paix nije nayitanguje kandi yaranywanishije abarundi vyiza neza kabisa abantu baratanga ico gihe hari abavuye mu ishamba aba leta aba civile ingere twabaterateranije kubera sport gushika bagira equipe imwe mixed zija muri final abantu barabibonye kandi byatumye abantu baca banywana ndibo ku munsi umwe iwacu kugira ngo abantu banywana abahutu n'abatutsi aba déplacer iki na organize sport uko nyene hanyuma haza kugera muri finale bahejeje bazi naye nabahaye inka naye nazanye inka uyitsinda kwayitwa ndabwira nti inka niyo runywano nta duca tuyirya twese twese cyatrayibaga turayisangira kandi ntabababaye buke sport irazana ibintu Francine twamutoye gute twamutoye muri bijya tugira amashampiyona mu province ubu rero sport navyo nyene burya nta ikintu cyose uzana politiki kandi mu minsi zamuzobona ko hazovamo ikintu ubu twafashe yuko coupe du président mu ma discipline yose twagira coupe du président novuga yuko duhera championnat ku mitumba no kuvuga niwe ni wabukina muri Vitaro uzoja ukina ku mutumbi wanyu uzocurigira kuraje yo kwigisha abajene bo ku mutumbi wanyu kugira ngo umutumba wanyu ntutsindwe kuko uzoca ushaka yuko babimenya haba basket volley handball ntuze football uwari we wese azoca yigisha biwabo hanyuma remeyere joueur bo ku mutumba nibo bazokonstituwa equipe ya zone naho bakine championnat oya ku commune hanyuma remeyere dora commune remeyere joueur nibo uselektiona bagaca baja gukinira commune hanyuma remeyere babaye muri province mu ma equipe yose y'ama commune bakuramwo remeyere joueur bagaca baja kugira rero championnat national bizoba rero mu ma discipline yose ariko tubagira kugira ngo twankuraje abakinyi kwigisha abi wabo bo hasi hanyuma n'ama equipe acatangura kuja kurondera abakinyi ndabonye bazova ikintu gaje usanga twamaze constitute ama equipe meza gushikaho tuzoronka equipe nationale izoba ivuga ko ifisa akamaro ico gihe ndazi yuko bizogira amelioration hanyuma ibindi byo gutera intege nibyo uraziyo mfise umwanya iyo bari muri entraînement y'intamba haje bari mu gukina simperuka nibyo kuja kubaraba mugiye mfise umwanya ndaja kubatera intege nyene nuko za turaja kubatera intege bagira baje gukina kutavuga yuko kubankuraje n'agashiruka butu gashiramwo kavuga uti aha uwo tsinda ndamuha ndibuka igihe ntamba twageze kuyiha imiliyoni 50
tibaje uti mudatsinze ntimutwara ngayo baca barakina nyene uragerageza ngene batera intege mu minsi itatu zoronka abakinyi ndabona yuko naho uno munsi ubona bitagenda neza mugabo bagiye bakinyi bariko baja hanze barashobora kuzotuma tugira ekipe nziza cyane. Nitwa Nkundirimfura Fleury benshi banzi ku izina rya Fefe bivaye n'akazi sanzwe nkora ko kumenyekanisha amakuru y'inkino ndi umumesha amakuru y'inkino ku nsamizi twa Iteka FM. Mugenzi wanje agarutse ku bibazo usanga bihari mu nkino cyane cyane sinza kubigaruka ko ariko kibazo nashatse kugaruka ko cyane ni ukuntu akazi kiwacu situ ku ma equipe usanga yasirukiye igihugu cy'u Burundi mu makungu biba bigoye cyane ko umuntu aronka amakuru yizewe. Iyo tugiye kubaza ama federation atandukanye tukabaza impamvu tutaronka amakuru canke impamvu badashobora gufata umesha amakuru umwe canke babiri bakaja kugira bishore koroha yuko amesha amakuru bose b'inkino bari nga mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuronka ayo makuru batubwira yuko ikibazo ari cy'uburyo mu federation yose nico kibazo bakunda kutubwira. Ikibazo cy'wanje nashaka kubabaza mbega ku vy'ukuri harabuze uburyo bwo kurungika umesha amakuru umwe canke babiri bagaherekeza umugwi wasirukiye igihugu cy'u Burundi kugira dushobore kuronka iyo shusho nziza nigiye umugwi wasirukiye igihugu cy'u Burundi buri mu mahanga canke hari nuvuga tumwene igihugu yifuza kumenya amakuru ya equipe yasirukiye igihugu cy'u Burundi ari ngaha akamenya umugwi kanaka uriko uritwara nkuko kuko birababaje kubona ukumva ngo ari equipe kanaka ya handball canke ya volleyball iri mu gihugu kanaka atakina kimwe uzi tukaza tumva gusa resita. Rero nashaka kubabaza bega ikibazo ni cy'uburyo canke hari ikindi kibazo cyakiri ku ruhande murakoze. Bice binyibutse igihe kimwe hari igihe umukuru w'igihugu agiye hanze aho rajana abamenyesha makuru bo mu binyamakuru privé bacamwagiriza ko ari malversation ngo ko nta budget iri voté pour une organisation privée ntuzi ko acabiheba kubera bagirije bati muri ruwa budget ntushobora kuja guha freedom mission umuntu atari muri leta. Rero nivyo biranyibukije ico kuko nari ndiko niyumvira nti mbega nta mu officiel bahora baje aba officiel bagendiyo bagiye gukina twumve uti muri ministere abaherekeje abakinyi ntiboshiramwo umumenyesha makuru. Ibyo ni kibazo tuzobaza ministere ibijejwe twumve ko ico yokora kuri ico pour répondre à cela. Mugabo je suis sûr iyo ikimenyesha makuru cemeye kwirihira umujournaliste aremere kujana n'abakinyi yemeye kwirihira kona na agenda bibona no muri Comité National Olympique tugiye muri Jeux Olympique nta mumenyesha makuru yashobora kuba finance bikunda. Sinzi igihe leta tuzobaza muri byo bari ministère ya jeunesse sport ivuga iti ndakugize nk'umu officiel agenda mu baherekeje abakinyi niko byogera niyo yoba forme. Ubundi murakoze ku mazina ndezere Girimana nkaba nasetse ku izina rya Voix du Patriote nkaba nshaka gusaba ibisabo bitatu. Havuzwe byinshi ariko je igisabo cyane ndacerekeza bwa mbere ku bushikiranganje bw'ibidukikije. Igihugu cy'u Burundi ni cyiza kandi gifise byinshi byo kurata ariko nibihasanzwe tugiye kuraba dusanga biriko biratigihe ugereranije naho isi igeze no ku iterambere giroka cyane. Nagomba gusaba ko ubushikiranganje bw'ibidukikije bwo gwiza ibibanza ratiro cyane cyane nk'ibihasanzwe bikavugururwa ku rwego gwiza. Twakuze twiga ama pyramide uko twayize ari kuva dutangura amashuri n'ubu ni kwari kandi nayiratiro mugabo ntabwo ubushikiranganje bagiye buhaba bwagiye bwitwareka ivyo bibanza. Hari source du Nil uno munsi kiragwanirwa n'ibihugu bitandukanye kandi twakuze twiga yuko isoko rya source du Nil ari Burundi mugabo kiriya kibanza n'uno munsi ntabwo kiko kirashirwa kuri standard nziza kugira ngo gikomeze kuba ubutunzi bw'igihugu ciza cy'u Burundi. Nyene cyubahiro igisabo cya kabiri ndacerekeza ku bushikiranganje bw'ubudandaji. Akenshi birakunze gushika aho abenegihugu batangarizwa yuko hagomba kuba itunganywa ry'ibiciro no mu minsi heze twarumvise ko mwatanze iminsi 15
ariko tugeze ku isoko akenshi usanga ko ibyo biciro bitubahirijwe. Twagomba gusaba yuko uburongozi bwo hasi igihe bwoba bwumvise itangazo cyangwa icyo mushikirije buja bwitwareka gushira mu ngiro kugira ngo abene gihugu bakomeze kwinovora akanovera k'intwaro. Tururunganwe tubayeho ku ntwaro aho ugwaruka rutegwa intege rukereka icyo gukora kandi rugahimizwa cyane. Numva ko two profita cyane iryo teka dutegwa, ndanabashimira ko uno munsi twibuswe muri ubu buryo mu iterambere, urugamba rw'iterambere turimo. Izi ngabo zari zikenewe, izi ngabo twari dukenewe kugira ngo dutegwe akanyabugabo bw'icyo gukora kandi kumbure dushobore kuronka impamvu yo kuvuga byimazeyo. Icya gatatu ndacerekeza ku bushikiranganje bw'inyubako. Aha mu gisagara cya Bujumbura, mu gisagara hagati cyane cyane turabonamo inyubako zigifise bimwe mu bisakazo bya kera cyane bimaze igihe kirekire kandi benezo ni imvukira. Tukibaza duti bizogenda gute kugira ngo hano hantu tuhabona ama etage, hoba hariko arategurwa iki kugira ngo izo mvukira zishobore kubaka mu buryo bwa kijambere canke zishobore gutanga amazu zigahabwa inyuma y'ibisagara. Murakoze. Iyi ni inkebuzo duhaye ibiciro mu bisanzwe ni bya bindi tuvuga abantu banebwa gusa. Kugira igiciro ntibigoye, uraba kudo production ugacura aba benefice nta kindi. Burya niko tugira nkajya ku bigori turavuga tugira uronke hegitari imwe iva ku ibigori bingana iki, kuyirima nangahe, kubagara, ifumbire, ugateranya byose igiciro bitwara, hanyuma ugacura umwimbu ugacumenya igiciro cyo mwimbu. Ibi biva hanze navyo none ntuba waranguye bakubwira benefice gusa, mugabo kubera hariho ubunebwe uje usanga umwe ashaka kwicigira ibiciro uko ashaka. Hama mu gisagara cya Bujumbura modernization zo muri iyi misizi, umunsi umwe navuze nti mu Buyenzi dutegeza kubaka amazu meza y'ama etage. Bambwira ngo urumva ngo ntibazokwemera. Cena ngiye mu Buyenzi ndabasigurira nti ni murabe ingene hasigaye hameze mu Buyenzi, ntimunakironka naho mwimba n'amatoilette. Umve rero wewe uzotwara hasi hanyuma abandi batware hejuru, amahera azokubakira aho hasi azoba ari amahera azotangwa nabo bo hejuru. Nzambona bakomya amashi bose, byerekana yuko ubu ico dukora no guhiga aba investisseur baza kubikora ku modernize. Mwirohero hoho hajya quartier NSS hoho tuza twaramaze kugira gutangura kwiga ingene vyogenda. Ubu dushaka ko haba amakartier meza aboneka muri iki gisagara, kandi ubu hari bitanguye bagurisha inzu bagaca yigira hariya hirya kurondera ibibanza mu Kamenge. Uravye ingene bariko baraduza ama etage sabagurisha none bagaca baja kugura ahandi. Mu modernization indira gatoya amwe muzobona iyi mbona kazoza uzobona izana esprit yindi. Murakoze. Nitwandagije Imana Philomene nkaba ndongoye ikinyamakuru Agaseke cyo mu Ruyigi. Ikibazo canje ca mbere nicerekeye icisuku nko mwagiye murabivuga, ariko mu ntwaro hasi biragoye kuvuga ko isuku ryokunda. Ntanze nk'akarorero, uvuye nko mu Ruyigi gushika i Bujumbura nta toilette publique zihari. Rero biragoye ko umuntu azova hariya mu Ruyigi ashika i Bujumbura adakeneye ubwiherero. Bodufasha kugira ngo habe ama toilette publique kugira ngo ryasuku dushaka dushoye kurishikako. Ikibazo kigira kabiri, Imana ishimwe twararose ubutare kandi twizera ko mu minsi tuzobyaza umusaruro. Mu mbona kazoza mu gitabo into objectif ya 15 iravuga ko bagira formation ijanye no kuja mu yo mbona kazoza. Rero nagomba gusaba ko mu ndero, mu gisata c'indero bogerageza guforma abatekinisiye bo hasi pana bagiye kuvyiga hanze biga ku vy'ubutare, kugira ngo mu minsi kumbure tube dufite abatekinisiye babikoramwo basanzwe apana bajya ba expert bagiye kuvyiga hanze y'igihugu. Kigira gatatu, ndibuka ko imbere ya 2015 gato twategura amatora aruko tubanje gufashwa n'ibindi bihugu, ariko byarashitse igihe tushobora gutegura amatora atamfashanyo dufise. Mbega igihugu c'u Burundi ganye n'icubahiro ntivyoshoboka ko murondera tugira ihinguriro ishobora gugosora burya butare tugashora ubutare tuzi nyene n'ibiro dushoye gusumbaho dushora ubucanze n'amabuye. Murakoze. Murakoze cyane kuri iki cy'ubutare.
formation de technicien ho n'ubu turabakeneye kubera hageze nka korota na kasiterite n'inzahabu kubuseba n'ibindi bintu uteza kuba ari umuntu abizi abo rero nibo bo hasi wigisha abandi n'aba expert bazi kubudetecta kumenya ingene bigenda ariko ikuvuze cyo kubuhingura nico dushaka gushika ko mu bisanzwe mugabo kugira ugishike kizo machine kugira uzigure iki nimwe navuga ni nka kurya office bigori ugashaka kurya ubugari bw'ibigori urumva ubanza gushora ivyo bigori hanyuma bisigaye ugaza kubisya kuko wakigura imashini twebwe rero uko twabibonye nuko bwa mbere tushora brite mugabo gira kabiri tuzoshora produit novuga pire ndabakarorero nkobo imashini ziri mu ahubwo ziri mu nzira izo mu imurehe zizotandukanya korota ukwayo kasiterite ukwayo wolframite ukwayo umva aho ushoye ntiba bakivuga ngo tenere ni ingana gute ubushoye bwo nyene agaciro gaca kaduga no baramaze kugira na commande kuri irya titane yo mu Cibitoke nawe izotandukanya titane na korota n'inzahabu kuko hagiye harimo n'inzahabu burya turahomba nivyo mugabo none umutaye tukura muri ivyo nyene hanyuma mu nyuma hazotera igihe usigara uvuga uti mbega korota iva mwiki none nimuze mu bikorere ngaha dushora ico kintu cyakozwemo umvi ni troisième phase turashaka kwikora amabateri dufise dufise cuivre insinga urumva turazifitiye turafise ubutare buvamo plaque solaire turafise lithium tukagira iyo titane tukagira nikele hari ibintu dushaka kuzokwikorera ngaha mugabo no munsi none ucuvuga ngo mbeda nsonze gushika urabura kabisha uko bishoboye hanyuma turonka amahera yo kuzogura amamashini rero murumva ko deja abimurehe nawo mu Cibitoke baza kuri ico kibazo c'imashini bariko baragikora bizoza nuko nyene umuntu atangura bukebuke n'icubahiro murakoze kumpa kano kanya ku mazina nitwa Nshimiyimana Jean Claude nkaba nkorera iradio nkuru y'igihugu nyakubahwa n'icubahiro turafise ikibazo twagomba kubatura ahanini kijanye n'umushahara duhembwa mu iradio nkuru y'igihugu muri RTNB hari vya politique salariale abo mu ma institut bafise amantuzeye paritatique cyangwa des statuts spéciaux ntitwashikiwe fonction publique uyu mwaka ugira kabiri baronka abatashikiwe murantunga baranasuye baranagira ama reclamation nabo nyene barareklamye ubunye bariko bararonka ariko twebwe iyo myaka yoseze tutarashikiwe ariko la justice ntibararonka rega biva kuri ingene byaharuye ubwa mbere basanze babiharuye nabi baca bisubiza inyuma so kuvuga yuko ari mauvaise volonté kandi genda babwire cyari abantu genda babwira ibintu mugabo agaca binumira mwebwe nyene mwoshobora kudufasha kubiharura mwebwe nyene none mwibaza ko ari jezo za kubiharura muri regidezo niho nababwiye mwebwe ntimurenze 30% muri fonctionnement muharura ayo mukeneye muri fonctionnement ayasigaye acaja mu mishahara baca baharura rero mugabo nk'ubu byarabananiye guharura bibereye uko nyene baguma banyandika aketerega ntibiraba none ndindira rero ni nabaje zoza kubiharura ntinzoza namwebwe rero nk'ubu iyo muvuga muti twe twarahejeje kubiharura ministre turi kumwe genda mu biharure twebwe twaramaze kuvuga tuti ni direct ntimuze mwirirwe muraja hirya no hino mugabo namwe mwo vyiharurira bijya mutiriwe muraja hirya no si formule imwe ni formule imwe baciye gutwenga mugabo ngo bajeje ikibazo uri kumwe n'abandi baba prive bajeje ca leta ubuka ntangora ikibazo ca mbere ni kinagira nibarize ni kuvyerekeye abashikiranganje bamwe turondera baduha makuru bakayatwima hari nk'abashikiranganje urondera ukwezi kumwe 2 3 4 wishyuza kanga kwishura nyakuba mukuru w'igihugu mwotanga instructions zihe kuri zo nzego z'igihugu zanka guha amakuru abene gihugu. Ikibazo ca kabiri dusimbire gatoyi hagati y'imigenderanire y'u Burundi no Rwanda na Kongo. Mu Rwanda na Kongo kuwa kane w'inondwi nyene bazobageze Washington gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo.
twebwe Burundi twagiye gufasha muri Kongo kugira ngo amahoro ashobore kugaruka. Eske twebwe kubera iki tugiyeyo nk'indorerezi mu gihe abandi bariko barayaga ivyunguka? Ikindi kibazo cerekeye impunzi z'abarundi. Muri Tanzania batanze ultimatum yuko mu mezane bazobarungika kandi bazobarungika ku nguvu vyanka vyakunda ko bazogaruka mu Burundi. Nyakubahwa nye n'icyubahiro mukuru w'igihugu, abarundi bashaka kugaruka ku nguvu mu Burundi, mwebwe muhumuriza iki abo barundi bene wacu bakiriye muri Tanzania kugira ngo bazogaruka mu gihugu cyabo batekanye kandi bameze neza? Murakoze. Burya ibintu bijanye n'ibiganiro twebwe twagiye gufasha igihugu cya Kongo kugira ngo abene igihugu bagire umutekano. Mu gihe igihugu cya Kongo kirosa amahoro, twebwe gicayivuga ati ubu ni sawa icyo mwari mwaje dufasha mwarakoze tugataha. Mugabo Kongo kugira baronka amahoro bagiranira ibiganiro n'u Rwanda. Iyo muri ko mugira ibiganiro hari ikintu bita objet de négociation. None Burundi bwojaniye objet de négociation muri ivyo biganiro. Erega ubwa mbere naje bakibwira ngo Burundi ngo buzoza ngo nabwo nyene ubwa mbere bakibimbarira nti none ntu Burundi dufise uruhara uruhe ngo urumva ngo Burundi ngo murabona muri mu karere harimo ibibazo by'akarere nti none twebwe objet ikibiye ubu hariho vore economique dushobora iyo tuyigira ku biganiro kuko dusaye dufise CPGR. Rero uno munsi kuri ico kibazo cy'u Rwanda na Kongo twebwe nta objet turimwo tuva tuti twokoma amashi tubonye barosa amahoro. Mugabo twebwe badutumye kaburerezi nka bimwe bita partie intervenante, ushobora gutanga conseil, urashobora gutanga impanuro ku byo bariko baragira. Hanyuma handi dufitaniye ikibazo n'u Rwanda ntitwa tugisa ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi nico si ca Kongo n'u Rwanda n'u Burundi. Iyo tuba twari ibihugu bitatu biri en conflit aho byari kumvikana. Aho nibaza ko atangorane kizima ariho tuzobona bagize inyungu z'u Burundi bagira bazihonyore tuzoheza tugira ico tuvuga hoho bica byumvikana. Kandi kuduhamagara kuraba ni byiza bavuze bati murabe ntitwahonyorere mu masahani namwebwe. Hanyuma bugira kabiri nabo b'impunzi, ab'impunzi nabivuze bari muri Tanzania. Igihugu kirashaka kuvuga ati ni mutahe, kivuze ngo ntitubakeneye none ugomba bagire gute ati ni mutahe ntamvo. Twebwe natwe tuvuga tuti ni mwitahire ntawe emwe tugira n'Imana nta n'umuntu aronderwa n'ubutungane mu mpunzi ziri muri Tanzania. Nta numwe inkozi y'ikiburazi ntiyitwa impunzi. Nico gituma twebwe abo iyo biba bishoboka ndazi yuko hari ico bita tripartite, ni ministère de l'intérieur y'iwacu, HCR na ministère de l'intérieur y'igihugu cyabakiriye bama bagira inama. Ivyo byose bizogorana, ubushikiranganje bw'iwacu buzogira ico bubivuzeko, buzogira ico bivuze uko ni inama ibanza kuba yiyo migwi itatu. Uno munsi tugize kino kiyago mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ikizaroho nyanganda sida. Uyu munsi uhimbaje mu gihe umugambi w'igihugu ujeje kurwanya sida weruka gutangaza ko ugwaruka rurageramiwe cyane no kwandura umugera wa sida. Hagati y'abana bafise imyaka 14 na 24 bariko ngo barandura umugera wa sida ku bwinshi. Twagereye tubasabe nyakubahwa mukuru w'igihugu mutwigire strategie yotuma indero abana basubira ku ndero yo kuziko. Abavyeyi turabe ko twosubira kwikebuka kuko mu gihe abo bana baguma bandura umugera wa sida ku rugero bariko baratubwira ni hamwe mu minsi zoza tuzoba dufise ugwaruka rugwaye gusa na yambona kazoza zocigora gushika ko dusantu bagwaye sida. Urakoze cyane. Ico kibazo ke biranababaje kuko abantu babona kure bari babibonye kuko hari ibintu twaratunegura iminsi yose kuva kiya gihe batanguye uzubona bariko baja kwigisha ama preservatif mu mashuri babagiye kubigisha ubusambanyi. Burya niko vyapfuye amashuri batanguye ngo umwana ngo ekore ya middle enfant ngo urumva ngo bimeze ngo bagatangura kwigisha ahubwo ngo ingene bo kwikingira ingene bogira amantuzeye ama contraceptive. Ivyo byose urumva ntacasubira kwibanga uhejeje kwimwigisha mu gihe mu ndero y'ikirundi
umwana bamwigisha ko ategerezwa kugenda akiri isugi kuja kubaka ugwiwe, umwana bakamwigisha nkajya amajambo ngo isimba rubebe baracigishwa, ngo ingenzi y'imihana ntibicigishwa, ngo kaguru karabeba ntibakibigisha. Abavyeyi burya byose byahereye ngaho kwishure. Umwarimu yari muvyeyi, igihe twiga umwarimu yaraguhana ukabona kutinya mwarimu. Uno munsi abana ntibagitinya mwigisha ntagihana umuvyeyi acatonda ngo wewe ngo mukubita wewe ngo nuwe wawe ngo waramuvyaye. Abarimu baca baraheba n'abavyeyi ikintu batamenya. Rero umwana atanguye kwiga, wewe ukaba uri umukozi wa leta, musubira kubona mu gatondo agiye ku ishure nawe ugiye ku kazi, uza ku mugoroba niho uza kumubona amasaha ngahe. Nuvuga yuko umwarimu ni wamumarana umwanya muremure. None wankiye mwarimu kwa murera, indero nuko yagira atituka. Ubu rero strategy ya mbere tugaruke, hari ibintu bikwiye kubuzwa mu mashure, kuja kubigisha ngo ingene wikingira ngo ntufate ngo inda ntuyisame. Nuvuga yakubwiye genda usambane nta ngora ntacu uzoba, bakatangura kwigisha ngo urikingira uku. Ahubwo tutangure kwigisha neza, twerekana indero y'ikirundi, indero y'umwana. Hajya abavyeyi nibo ba mbere babona ko umukobwa ari uwo gukingirwa. Kuva kera je murasubiramwo ndabakera ingene vyagenda, nko mukobwa ntibamurekura ngo aje kuyerera atari kumwe n'uwundi muntu, ntibamurekura. Mugobo harigira muri filime hariya ibyo bari murabizi ibyo ari byo. Ni rero hariho ibintu byinshi vyononekara mu ndero y'abana, kandi vyatanguye tubibona ukunyene, ngo abazungu ngo umwana kwije duza ngo bari libre, ngo none natwebwe ngo nibibuko nyene. Reka rero ngizi ingaruka ivyo ari vyamwe turagira, tuje ko rero twigisha abana kuva ubu dutangure bumve ibyo ari byo, kuko umugera wa sida mumenye yuko ubu na yamwe financement nta yakihari. Ubu nta ntuvuga ngo uzobavura ngo basi ngo pfupfahaze, ahubwo baratujana tubona abana. Rero mwebwe amenyesha makuru nimutangure mu bivuge yuko dushobora gusanga uburundi bwahonye, ingo ugasanga zugaye kubera gusa atakindi ico. Aho rero tuje ku ndero, niyo strategy nta yindi mbona. Tuje ku ndero ubwa mbere, tubuze ibidakogwa ibiterasoni, tubibuze mu mashure. Mugabo ndazi yuko uzozumva ngo agateka kazi na muntu, ngo agateka k'umwana. Hakumwana natwe yonone karagapfa, tuzohitamwo kumukingira. Nitwa Claude Nkuru Nziza, naserukiye Rema FM na Rema TV ngaha. Mfise intererano nka zibiri hamwe n'ibibazo nka kimwe. Ariko bwa mbere dutanguye kubipfuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2026. Turi mu bushikiro bwa Noheli ndatsiko byo. Murumvise ko avuze tu uva nta wundi aza kubivuga ivyo. Yavuze turabipfurije mwese. Ego cyane. Hari ikibazo cavuzwe c'abantu bakora amasenema, na twebwe biraturaba. Twibaza yuko hoshigwaho itegeko rigenga ibyo twita industrie culturelle et créative. Keshi bija mu bushikanganje bwabujejwe imico kama, cyane bashaka no kujana mu bushikanganje bujejwe isanamu y'igihugu cyacu. Bazokumvikana muzoraba aho kizoja. Ikigira kabiri ni kibazo kijanye na Sopebu. Sopebu si kibazo nibaza ko ari umuti, mugabo hariho kumbura igice kitarahera, kuko ajya ama station ntari digitalizanye n'icubahiro. Hagiye tugiye batwandikiye amanitiro 40, hari n'igihe usanga hari yagatoro gakeye nk'amanitiro 20, igisigara batwandikira ko agiye 40, mugabo hariho nka 20 zisigaye. Hagiye azozo hari umenye yo zigiye, murazora naho ni mu digitalize nk'uko nahandi biba, umuntu akagenda karihe agatwara ibihuye n'ivyo abakeneye. Ariko kandi mvugiye n'abamenyesha makuru yari yarabitangwe nyakuba umushikiranganje, ibintu by'uko amagroupe yacu azima bikanka tugira badufashije umugambi ukaja mu ngiro, amagroupe y'amaradio cyangwa amateleviziyo cyangwa ibindi bamenyesha makuru akaronka igitoro ntazarazima, byoba vyiza. Ikindi gikurikira ni ikintu mwamye muvuga kuva kera kandi mukunda, ikintu kijanye na digitalization. Ariko n'ubu turabaza aho bipfira.
kuko kubuno munsi tutararonka yakaranga muntu itiganwa n'ubu ntituvyumva twumvise ko tuzoca mu matora ayaheze tuzifise vyankiyehe kumbure nini yayo dufashije nibi byo kurihana kuko ibintu by'ibiturire rimwe rimwe haraho bihera handi mu kusaba urupapuro mu bigo bimwe mu gusaba rwe rupapuro rwo muri leta civile nibiki haba hariho ibyo bo kwita ngo ngirana amasite canke sinzi ukuntu bavuga ariko ahantu bashobora kurihira muri Kenya hariho e-citizen no mu Rwanda hariho irembo bikanyaruka utarinze no kuva ngaho karihiraho mugabo gushika ubu turacarindiriye yuko berbe iduha aho dushobora guca bwira dushobore kuriha byose naho umuntu yabaguza ka Amstel canke ifana akamenya ko arishe oberi rosa yayo na nuwo muntu arosa yiwe abantu batagiye bariruka inyuma y'abandi ubu ngira mvugira umwene gihugu hari umwene gihugu yavuze ati kubera iki amategeko menshi agenga Uburundi rimwe no muri sentare atashigwa mu Kirundi nayagenga amatora yose kandi amatora y'abarundi hariho ayatigeza ashigwa mu Kirundi ikindi kibazo nikijanye n'ubu ndagaruka ku kibazo cy'umuyaga nkuba umuyaga nkuba ngaha turi kwa ntare mugabo ngaho hakujya mu babanyi ntibagira namba ngo barindiriye yuko projet ya Banque Mondiale yitwa Ascente ari izo zikabijamo koko regide zifise amamiliyari arenga 140 izo gumurindira akapfuye hanze ko muri Banque Mondiale yo dukinira akantu tuzoca tureka ico ndakibarije abo mu Gasenyi ndakibarije nabo muri Tenga nabo muri Gahwama icanyuma nini barabara hari barabara mwavuze nyene icubahiro riva hariya kwa Muswahili twari gitangura twaryohewe tubona ko twaturonke irindi barabara bita autoroute none ge barabara ryahora rinarengana na gatoyi ubu nta kiriko kirarengana ubu mbere haci nabandi bantu barapima rijya barabara ryarahebwe mvuga rike va kwa Muswahili rija kuri RN9 hanyuma ubwanyuma hari kibazo kiri hagati ya Regide zo nabajya bariko barubaka iri barabara ngaho ryo kumutakura hari ahantu hakira amatuyo ya Regide zo kandi ntibariko barumvikana kumbure navyo biriko biratevye bya mugambe w'iri barabara ryo kumutakura ko rihera ibibazo vyanje byari ivyo murakoze nyene icubahiro murakoze ibarabara ryo kwa Muswahili habaye ikibazo gusa cintuze ni iki kibazo cyabaye c'ibitoro cyatumye burya uzo amabarabara menshi aho twari ko turayacaciye abararanti nta yindi ngorane nimwe yabaye no kuvuga osito la situation normale osito duca dukorana cyane cyane ko rigiye dushaka ko ribibarabara doroshanje burya no kwa umuntu azara prevoya hari igihe urabona nko kagikoma muri buka cagihe ibara riguye irifo kuba ufise irindi barabara ucaho ni hajya twagize rijya ryo mu Kinama rishika rice mu Bimbi irijyo kwa Muswahili bituma haca haba ama pièce de rechange ingene vyogenda ni yumvira nta kindi cyari bujije ibi by'amatara ubu unone ntibavuga ko bakenye umuyaga nkuba mugabo bamaze kumvikana Banque Mondiale ngira ngo amweke Banque Mondiale ariyo yoba ivuze iti turabihevye bagaca bavyikorera aho ni sawa hanyuma ikindi turiyo gukora Regidezo nayo nyene iravyemeza ko itabuze uburyo yego iyo hageze kwemporta ntivuga iti ni mu mpama devise kwemporta ama transfer insinga ivyo niho haba ingorane amategeko y'ikirundi emwe washaka service de registration nibijejwe ubu nama mbona bagira parallele muga yabaye kera ntacyo barayakora ko nakagohe mu dukubiti identité biométrique ubu ese erega byose no kubera hari abantu babashaka kuba gushyiramo uburiganya mugabo ese ya mbere igira mbere ntizaratangwe ubwo zone matara niho ese ya mbere tugiye tubanze tuyikorere ubu nibaza yuko iyo zone niho bazokosora utuntu twose babona tutunenge mugabo ubu c'est déjà monte ibi bya digitalisation muri ko muravuga digitalisation umva hariho umuntu aba yumva ko imukuye amatamukanwa nawe ukabuze ko abarundi muri abafarizayo ntakubarira ngo ndase arakuzimatera gusa jewe digitalisation dayere nari navuze twebwe ko tugiye dushireho equipe y'abantu omwe turuwa ngaha muri presidence atakirizo bijejwe kugira ngo kwizina ryaje baba technicien mugabo kuko barambwiye cagenja muri obere bakanka kuvyugurura ngo vyase
nasanze yo njana n'umuye mu informaticien wa vrai yari gucambwira uko kuko hajya bankinye akantu ubu rero ngomba ngira biwanje tunzovuga ntigenda mukurikirane nshitseyo hamwe nzavuga nyereka wewe warabikoze avuze ngo urumva we ngo bikore turabe ko bidakunda aho tumaze kubikora n'ubu nko muri fonction publique hoho twatanze instruction écrite tutigira nkeneye yuko mu kwezi kwa mbere tuzohembera kuri logiciel y'abarundi tutagiye kuvumba hanyuma duheze turabe ko bizokwanka harimo na empreinte digitalisation kabisa ni ikintu niwo muti dufise pour la bonne gouvernance lutte contre la corruption vyose bihagaze hajya rero turazi yuko amaresistance araba kuko iminsi yose guhinduka biragorana mugabo turagaragaza kuguma dusunika. Murakoze nyene icubahiro jewe nitwa Salome Ndayishimiye nkaba ndongoye iradio yitwa Radio Indundi Culture. Sinja guteba ikibazo nshaka kubatura nikijanye n'ingene les médias privés tudafise accès kuri Conseil des ministres biratugora cyane kuyironka kandi ni novuga ni information tuba dukwiye kugira ko accès kugira dushobore kuyimenyekanisha natwe. Ikigira kabiri mu ntunge ngaruke ku kintu kijanye n'amatongo ya Kizingo Bihara. Twe twabikoze ko amareportage menshi n'ubu tukibandanya kubera abanyagihugu batwitura bari bararishe amafrais de viabilisation muri SIP no muri Ecosat. Rero ni kibazo kuko beshi yari amaparcelle ya mbere yari logement za mbere rero ubu bariko bari hama credit batashoboye kuronka n'amaparcelle mwatanze inyishu muravuga muti muzoraba yuko mwotora solution mu marogement social none uwo muntu ariko ari ha credit yongera panga ntimwumva ko ari kibazo nagira nigisabo nkuko tubikorera ko mworaba ingene munyarutse ico kibazo kugira mutabara imiryango itari mike kuko namarira ateye ubwo murakoze ico bama bariko barakimbwira burya baranyandikira mugabo ingora naho ziri uhandure kandi kusanga bayisangiye ari banga iyo parcelle bose umwe wese avuga ati je natanze amahera ahubwo nyene ico uvuze ko twokinyarutsa kugira ngo umuntu aronka haba kuko bariko bari hama credit nko bivuze barabinyandikira babimbwira umva barazanya akajagari batugiramwe akajagari ku buryo umve parcelle imwe usanga ihagaze ko abantu batatu niho bire bitugoreye ahubwo ubivuze neza uti nibasi nibinyaruke babone ko hari ikintu kiriko kirako turi kumwe na cabinet civil ibi byose mugiye muravuga mwe muza murabinota uko tuzatura ibyo tuzaturakora Conseil des ministres mbene kubera kibataza Jerome ngoyo secretary general d'État murakivugana nabo aho duheretse ibibazo nibaza gitorego umuti kandi hari n'ikindi mwavuze n'ikindi kijanye n'ivya journalist mwebwe mushobora guca mu buvugana secretary general d'État ni Irera nitwa Stanley nayo nkaba nkore radio Nderagakura twavuze ibijanye n'amategeko amwe yosubigwamwo hariho muri ARCT itegeko ridusaba ko tutarenza amafrequence puissance ku mameteri baba batubwiye rero nagira mvuge cyane mu buraruko bw'igihugu aho bugiyeyo amaradiyo mu Rwanda avuga cyane gusumvya iwacu rero aho bodufasha bakaraba ko basanzwe bari no muri EAC bakavugana natwe tukaragaduza kuko bobo ngo iminara kuvyo numva baca bayishira hafi y'u Burundi rero bagaca batuburuya hariya mu buraruko kandi indangiza mwarashizeho umugambi wo kugwiza uburaro mu mashure kandi biriko birafasha ariko tugize imisi tubona imiriro mu buraro bw'abanyeshuri mu mezi atarenga 2 amashuri uburaro bw'abanyeshuri bubiri buramaze gusha aho bumwe mu musema bwahiye ntibwa barazimya umugabo atanindwi haciye buca burasubira burasha kandi burahitana umunyeshuri jewe ndibaza ko uwo mugambi boraba ni nk'igisabo bakaraba yuko atari abantu bariko baragwanya uwo mugambi wo kugwiza uburaro kuko birumvikana imiriro ibiri ko je kuva mbaho sinari bwumve uburaro bwahiye bakaraba ko atari incendie criminel murakoze byo ufasha kugira
abanyeshuri bahurumbira uburaro ko n'umuvyeyi azohava avuga ati sinsubira kurungika umwana wanje mu ndaro aza gupfirayo murakoze nyine icubahiro none nk'umuntu yobigira ivyo bayungutse iki tuvugishije ukuri ahomvye iki ko abantu bagiye muri interna cyaye yokunguka iki batagiye muri interna ku buryo ahubwo abantu bunguka ama interna baye menshi kuruta atayahari jene yumvira yuko gushika ubu ntibaratubwira neza imvo n'imvano zatumye hashi mugamwe arabonye n'abanyeshuri bandi babaye discipline nawe igitegana nawe nyene bononye ibintu aje ibintu biragoye nawe nyene nabonye abariko babasabira ikigongwe ni byoroshe ariko igikuru nuko twobigirira nkete mugaje nibaza ko nta nyungu je mbonamwo nta muntu yobigiramwo inyungu kuturira nta muntu numwe afise mu inyungu no kuraba yuko udashobora gusanga ubwa mbere harahiye ari nk'umuyaga nkuba hanyuma hagaca hasha nka kurusirikwa kandi kantu ntibakadetekte kagasubira kagasubira kugaruka hagiye habaye shock iyo umuyaga nkuba ugasanga karasubiye je nivyo niyumvira naho atawurabibona neza muga nta nyungu je ndabibonamo. Murakoze cyane nyine icubahiro kumpa ijambo. Jewe nitwa Dona Maganya ndongoye ikinyamakuru Le Renouveau du Burundi ca leta nkaba ndumuyobozi mukuru w'imfata kibanza wa Publication de Presse Burundaise. Jewe nibisabo bishika bitatu nyine icubahiro mu nkundire ndabivuge. Kera muri Publication de Presse Burundaise abamenyesha makuru baraherekeza inzego mu mirimo bagiyemo kurangurira mu mahanga, ariko rero ubu ntibikiba. Nyene icubahiro tubasabe dans la mesure du possible muzodufashe kugira natwe abamenyesha makuru bo muri PPB Publication de Presse Burundaise babaherekeze tuwongere tuvyandikeko. Ico ni gisabo ca mbere. Ica kabiri nama ndabajewe amafaranga duha umu imprimere dusohorera amajuru no mbona umengana amafaranga menshi. Twarigeze kubiganira ko na nyakuba mushikiranganje turabivuga mugabo mbona umenga rero twebwe hamwe two PPB yoronka imprimeri yayo vyofasha leta igatanga amafaranga make. Nico ni gisabo hamwe vyokunda mbona umenga kuko iyo imprimeri yo nafasha igakora n'ayandi ma service ayandi ma service yinjiriza mu kigega ca leta kandi nabonye byoshoboka. Twarabiganiye nabo dukorana le chef de service les directeurs mes collègues directeurs. Ikigira gatatu nico ujya yavuze kijanye na compte rendu naguma niyumvira nti mbe hajya compte rendu du conseil des ministres nitwo ipublia muri Renouveau no muri journal ubumwe mbere ko dusanzwe dufise n'igisata kijejwe documentation pressothèque gikora gishingura inzandiko nibikogwa bavyaranguwe n'intwaro nitwo bishiramo kugira kuko nkabaza kubiraba bakabibona bikagira ikimazi bakabisoma ati mu mwaka n'uyu harabaye conseil des ministres kuri iki kibazo yakivuze kunuko kuko turabibika turafise n'amakuru yo mu za 79 78. Kigira gatatu mu nkundire ndagishime irya jambo mwashikirije nyene cubahiro muti abashikiranganje inzego zose za leta zibaha makuru mwebwe bamenyesha makuru ni ikintu gikomeye cyane naho abandi bagishimye mu nkundire ndagishime kuko je nama ngira ingorane tukumva nk'inkuru zivugiwe aha hariya mu Kirundo ngo bavuga ibi nibi tugiye kubaza nka médecin provincial dufate ni ngo ni ingwara yadutse agaca twima makuru ngo baza ngo muri ministère ngo sinkanga makuru biratubabaza. Kandi rero nukuri iki kintu mu gishimangire ko baduha makuru dutanga makuru kuko tuyatanze biranatuma n'ishusho y'igihugu isa neza tukanka umva ni muri susi yo kugwanya ibihuha. Murakoze cyane nyine cubahiro. Imprimeri vuze ko bishoboka kugira imprimeri birashoboka. Muraheza rero murane mushikiranganje mu bivugane. Hari ikintu kimwe mpanura abantu batwara ibisata bitandukanye bya leta. Ndababwira ni mufata karorero ka Dr. Marc Hopital Militaire barafata credit
bafata credit kandi bakayiriha gijya hospital yabaye transforme kandi bakoresha credit bafashe rega umuntu nabari mu gisata ca leta abari umuvyeyi ni baserukira leta muri ico gisata murashaka gufata credit bandanya. Murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu nitwa Jonas Mashurushuru nyoboye radio ubuzima FM iri mu gisagara ca Kayanza abansanzwe ndi n'umureporter wa Rema FM mu buraruko jewe nza guterera cyane nagira nkenguruke yuko ku ntwaro yanyu niho nabonye hasoka ikete gerekana uwo bakuye kandi ni byiza kubera ko tuba dukeneye kumenya ko umuntu yakoreye nabi abene gihugu hanyuma akabogozwa kandi turashima ko mu ntumbero yanyu mufise kuzoshimira abanyamwete ariko hamwe naho ku minsi mikuru mushimira abakoze neza hamwe muze muratwerekana abakoreye nabi igihugu bakagayigwa ku mugaragaro ngira byofasha abantu kwiko bitagashi hakaba guhindura ingendo kuko hari abantu bibaza yuko ibyo bitamenyekanye ndabivuze kubera ko ejo ndi mu matora heze abanyagihugu baridoze ngo na wa wundi ngo mwe ngo bavuga ko ibi nibi ari ku rutonde rw'abadepite ucime ngo ntakigeze kibakurikirana hanyuma burya imbono kazoza tudafise amagara meza iragoye hari ikintu uyu munsi kigezweho